Ni kuki umwimbu w'ikawa ushoka mu makungu ugenda uragabanuka? Umwimbu w'ikawa wavuye ku matoni ibihumbi 23,685 mu gihumbi kimwe n'amajana 999 uja ku matoni ibihumbi 20,661 mu bihumbi 2010. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 warasubiriye gukuruka ku matoni ibihumbi 9,211 gushika ku matoni ibihumbi 6,216 mu bihumbi 2022. Eka abarimyi benshi bariko barayirandura bayisubiriza n'ibindi biterwa. Benshi bakibaza rero igituma umwimbu w'ico giterwa ngira akamaro gumugabanuka. Kugira tubitahure neza, dusubire nyuma gato muri kahise. Igabanuka ry'umwimbu w'ikawa ryatanguye kwibonekeza mu magume mu gihumbi kimwe n'amajana 1913. Kubera iyo ntambara, ibitungwa vyatanga umwavu wo kuyitabira vyaragabanutse. Bituma ikawa zitangura kubura umwavu. Si ivyo gusa. Kwirigwirana ry'abantu, benshi baciye bijukira kurima ibiterwa mbumbarugo kugira ngo bashobore gufungurira imiryango. Eka n'amatongo atari make arubakwamwo. Gutyo bituma ikawa itangura kugabanuka. Ntitwokwibagira n'ibura ry'amapolitike arashe yo kugarukira igiterwa c'ikawa kugira umunyagihugu ayirima ashobore kunguka. Amapolitike yose yageragejwe ntaco yatanze. Akarorero, inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1990, leta yarakuye akarenge mu gisata c'ikawa kugira ngo umwimbu wongerekane. Ariko umwimbu wari witezwe ntiwigeze ushikwako. Abarimyi ntibahembwe uko bibereye maze batangura kudebukirwa. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 ushira ibihumbi 2009, leta yarasubiriye gushira igisata c'ikawa mu minwe y'abikorera utwabo. Yamara ntaco vyatanze kubera yuko umunyagihugu ayirima yaciye anunuzwa n'amashirahamwe. Amashirahamwe y'abikorera utwabo yaguma hatungira, abarimyi nabo bifumbereje. Gushira mu minwe y'abigenga igisata c'ikawa vyatumye umwimbu ugabanuka uva ku itoni ibihumbi 34 ushika ku itoni ibihumbi 16, hafi ibice 47 vy'uruhombo. Ari navyo vyatumye abarimyi benshi batangura kuyirandura, bijukira ibindi biterwa vyunguka gusumba ikawa, kuko basanga ikawa ibasaba inguvu nyinshi n'uburyo bwinshi, ariko bakayibagurira ku mafaranga makeyi. Mu gihe ibiciro by'ibindi bifungurwa bidahengeshanya kuduga uko bukeye uko bwije, ikawa yo ntaciyongereye. Ivyo ni navyo vyatumye abarimyi b'ikawa baza barayigurisha mu kinywabi mu bihugu bibanyi aho bunguka gusumba. Ku matohoza urunani rw'amashirahamwe y'abarimyi b'ikawa Senak Murima w'isangi rwakoze, basanze mu gihugu ca Tanzania ikiro c'ikawa yumye kigugwa ayarenga ibihumbi 6 vy'amarundi. Mu gihugu c'u Rwanda naho kigugwa amafaranga ibihumbi 9 vy'amarundi. Uravye igabanuka ry'umwimbu w'ikawa twashoye mu mwaka umwe gusa w'ibihumbi 2021 ushira ibihumbi 2022, hakorotse hafi itoni ibihumbi 2,995. Bigaragara ko abarimyi benshi batakiyitayeho. Hamwe ibiharuro vyo guma bigabanuka kuri uno murindi na karorero, mu mwaka w'ibihumbi 2025 Uburundi ntibwo buronka ikawa bushora mu makungu. Ivyo bikerekana ko atagikozwe amafaranga y'agaciro twahora twinjiza kubera ikawa azogenda aragabanuka. Ivyo biruko mu gihe igiterwa c'ikawa kiri mu biterwa njabukamazi vyinjiza amafaranga y'agaciro menshi mu kigega ca leta kuva hagaritswe ivyo gucukura ubutare mu 2021. Ku miliyaridi 64 n'ibicindwi z'amarundi zavuye mu vyashowe hanze mu gice ca gatatu c'umwaka wa 2022, imiliyaridi 19 n'ibice 9 zavuye mu ikawa gusa. Ni ukuvuga ibice 29 n'igice kimwe kwijana.